buzima tubayeho mu bintu bitandukanye, hari byinshi bidutandukanya, aho tuva, aho tuba, uko tubayeho, eka nuko dusa, ariko hari ico duhuriye ko twese. Umwe wese muri twe arafise inkuru canke intahe yisangije mu buzima bwakubu canke kahise yo tubera ishure. Iki ni kiganiro inkuru shure gica ku muhora wa YouTube wa Bukimon TV. Ku munsi wa mbere bigishika ntabona byarangoye kwiyakira. Mu bisanzwe bavuga ati ubandwa ni wabanduroye. Si bari kundondera ujya nije nari kumurondera. Kandi cyo usuvuga ko ntagikoze naragikoze. Naramurondeye kandi apana rimwe apana na kabiri ndetse natangiye no kubarondera bataraza gukorera ine Bujumbura bari bakiri mu Ruyigi. Ivyabo rero nanje singikunze kubivuga cyane, nagirira ishavu canke numva no bishura uko nigombeye ngo nuko ntabona gusa umubabaro wari uwiwanje gusa. Yes, reka mfata kanyanda kuramutse we wahisemo Bukimon TV. Ni kiganiro inkuru shure. Uno munsi twatembereye neza na neza mu Kamenge. Inkuru shure ni yatujanye. Tufise umutumwa dasanzwe kuri uno munsi. Reka atwidondore. Tukuramutse. Nuko mwivuga rero. Ego nuko twivuga. Ariko kuba atashoboye kumenya mwijwi ni Yitwa Irankunda Simon Gentil, nkabandi mu artiste, chanteur, musicien, compositeur. Ego. Gentil kuba tamuzi ni muntu ki? Kuba tanzi jewe ndi mvukira ngaha mu Kamenge aha muri Songa, nkaba kukumbure kubugira makenga kutamenya neza ni muri zone Kamenge commune Nahangwa muri ntara Bujumbura nyene. Uno munsi inkuru shure twagiye ibakweje gutemberera Gentil tumusanze mu kumuhane wiwe. Mbega Gentil imirimo y'umuziki canke carrière y'umuziki yawe usanzwe irangurira hano? Kubijanye n'umuziki ndabirangurira kuri eglise kenshi, ariko ngaha mba ndi mu ma repetition nyene yiwanje nsubiramwo nkuko nabivuze nkompoza nongera ncuraranga. Ego. Isano ri hagati rero ya Gentil n'umuziki niryo dushaka no munsi tuganire. Gimeze gute yaje gute? Ibintu by'umuziki novuga byaje kera cyane aho byatanguriye ku gitari kitagezweho, igitari novuga cy'umugereni. Nkiri muto cyane niyo yari indoto yanje nyene kuko gitari naragikora nkashira ko sinabwa namenye se ko imijya bashira kuko ntibimeze, ariko je nashira ko utugozi tujya bitakamba uraya nkumva gusa kiravuze nkaryoherwa kubw'ibyo. Ariko neza neza kubijanye no kuvuza gitari nabitanguriye Igitega hari ishure ry'abatabona. Gentil ati natanguriye Igitega hari ishure ry'abatabona.
uno munsi rero ni inkurushure yagendeye umuntu avuza umuziki cyangwa nawe uririmba ariko asanzwe abana n'ubumuga bwo kutabona. Gentil, turahera kuri ubwo bumuga tuza kwinjira mu muziki neza ingene wabutanguye. Ubumuga rero bwaje gute kugira nawe uza kuririmba? Ariko hera ngaho nyene tubwire ingene ubumuga bwaje. Nubwo wavukanye tubwire. Oya, ubumuga bwo kutabona sibwo navukanye, navutse mbona nk'abandi bose, ahubwo byarageze aho ngeze nko mu myaka 14 15 gutyo, aho nagwara malaria. Maze kugwara malaria kandi nubwo ati kuko nkiva ngaha nyene nshika kwa muganga bapimye batora malaria dokuwa tubiri cyangwa mu bitaro mu maserumu. Ibyo kutabona rero ntivyaje mfise ubwenge kuko no après ya malaria naragiye muri koma, hanyuma mari minsi ndi muri koma. Ubwenge bugarutse rero nabaza bari bangwagije ko ari ku murango canka ari mwijoro, nanje ntashobora kubona n'ikintu na kimwe. Ariko rero babitahuye kumva ko ntabona n'ikintu na kimwe, kuko barabona mu gitondo mbyutse narahumura amaso nk'ubukanuye, hageze kuryama nkahumiriza, kumva rero ko ntakibona, bibagije kumbure nke kari gifungo nyene mu maso bishobora guhera, ariko iby'amaso bica bigumira ngaho gushika n'ubu ndumva ni ibintu bitorosha ubugendo urabamwe mu buzima, kubavutse utabona na kubona ariko bikaza kwanka ukuze. Umunsi wa mbere wumva kutabona Gentil wavyakiriye gute? Ku munsi wa mbere bigishika ntabona byarangoye kwiyakira, ku buryo numva nyene ubuzima ndimwo ntashobora kusporta, ahubwo numva umenga no pfuma nari gufama nigira hako mba muri ubwo buzima bwo kutabona nahora mbona. Twese nivyo rero nicyagiye kuntera agahinda cyane abagenzi mu runganwe ico gihe baraza bakambwira ngo dukina agapira, kuko narakunda gukina agapira cyane. Nico kintu rero bankundira, bakaza bakambwira tujye gukina agapira, je nkababwira ati ntibigikunda kuko ubu simbona. Nabo nyene byaragoye ntibabyakira, ntibabyumva ko ntushobora gukina nabo, kuko bavuga ati none ntuvuye kwa muganga ntiwakize. Ndabwira ati yego nakize malaria, mugabo ibyo kutabona navyo nibindi byaje kandi ntariko ndumva binyorohera muri ico gihe. uko guhuma cyangwa novuga kutabona vyaturutse kuri iyo malaria. Hari gihe wamujya mukiyumvira ngo iyo nza gukora iki kiriya gihe cyangwa hari unoshira kwikosa arantebanye kunjana kwa muganga, ivyo hari ubwo wigeze uvyiyumvira? Oya, ibyo sinigeze ndanavyiyumvira ico gihe, ego nari nkiri muto, ariko mu byiyumviro byanje nuko nari nkifise umuvyeyi iramba hafi. Nubwo ibyo kutabona byari bintumye ntagira umunezero, ariko kuba nari mfise abavyeyi navyo byarantera umunezero, kuko baranyereka ko banyitayeho. Nta natakumwikomo, nubwo kwa muganga ico gihe umuganga yadukurikirana yaragize ishavu, aravuga ati uyu mwana nta kuntu mwari kurindira gaca iminsi 3 canke 2 ivy'amaso vyagiyemwe mutarabivuga. We yabona yuko umenga hacigiye kinini cyane, kuko tegeza kuvuga uko ingwara ihindagurika ku munota. Yumvise rero umunsi waheze canke indi minsi 2, ico gihe rero yameze nk'utata arashwanira umuvyeyi, ariko umuvyeyi nawe ntiyari we ndamutahura, kuko hari ibyo atamenya ataruko je ndabimubwiye. Nanje rero kubera ko ico gihe namvuye muri koma nivugira make abaho, hari ibyo batashobora kumenya. Havyo batashobora kumenya. Reka twihute tunaja no kubijanye n'umuziki, ariko urahera kuvuta avuye kwa muganga ingene ubuzima rero bwabandanije kugera naho uza kuvuga ati ndiyakiriye, reka mbere nantame n'umuziki nje ku muziki. Duhe rero kuri ubwo buzima avuye kwa muganga kugera ku muziki. Nkiva kwa muganga gushikaho ngera ku muziki ntivyaje gutyo directement, ahubwo haci habaho umuntu ambwira yuko Igitega hari ishure ry'abatabona. Jewe rero nagiye ku ishure ry'abatabona Igitega. Kuri iryo shure rero niho nahasanze. Aho wari umaze igihe kingana gute utabona? Nukuvuga sinari bwiyakire, hari haciye hafi nyene nk'amezi 5 6 gutyo ntabona. Maze gushika rero Igitega niho nasanga hari abandi bantu biga gusoma no kwandika batabona, bagakora n'indi mirimo harimo n'iki gisata kijanye na muziki. Jewe rero ndahashitse
ava yuko mvuga kubijanye na muziki kumbure nagira mvuge ukuntu nahasanze aho hantu n'ukuntu nashoboye kuhamenyera no kugira nshobore kwiyakira muri ubwo bumuga narimwe rero abamenyereza bari abantu nyene batabona baraza bakamfata mu kuboko bakantembereza bakanyereka ama refectoire ama dortoir ahantu hose hakorerwa imirimo itandukanye ndetse tuko turatambuka bakambwira ati aha escalier kumuri bakambwira ati hari zitatu jewe rero gutyo niyumvira ko abantu bose banyuriye ntaho hantu babona burya nagiye kubimenya mu nyuma ko batabona bariko barambaza ibibazo haragira igihe nkishura ntavuze ariko nkoresheje amasinye n'umutwe kujya gushobora kwemera ukoresheje umutwe canke ugahakana ukoresheje umutwe rero haca haba umwigisha arambwira ati burya abo bantu bose bariko kuganiriza ntabwo babona nukuvuga ukuntu biko yabishura ukoresheje amasinye ntibakubona ntibamenya ko babemereye cyangwa bahakaniye vyiza rero uzuravuga bakumve cyantangura kuza rero ndagerageza kuvuga nubwo byangora kuko sinari bwiyakire kuko je nabona ari kumenga ni je mfise ingorane zo kutabona ndi umwe ariko rero maze kumenyera nabandi twari kumwe baza baranganiriza ndatinda ndamenyera muri ubwo buzima bwo kutabona no mu bandi uvuze ngo ntiwari bwiyakire birumvikane nibihe bitoroshe kuba wari ubona hakaza kugera igihe ntusubire gukanura numubabaro udasanzwe ico gihe abantu mwabana gute ntihari gihe wumva ko batakumujinya uko baje ibintu n'ishure neza tubwire muri rusangi ingene wiyumva mu mutima kuvyukuri ico gihe nta muntu nagirira ishavu canke numva no bishura uko nigombeye ngo nuko ntabona gusa umubabaro wari wiwanje gusa ntawe nawe utako kuko sinabo bana bigize gusa najewe byabaye ibintu byo kutiyakira ubu niyo ndiko ndabitahura ko ikintu cyose gifise intango kandi gifise n'iherezo kuba navutse mbona hanyuma mu nyuma sinsubire kubona kandi simvuga ati ni umuntu yabigizemo uruhara byatumye ahubwo bimpa ikindi cizere kumbure cyo kubona yuko ku isi hari ibintu tubayemwo dukora canke ariko hakagira igihe ibintu bigahinduka igihambaye rero no kumenya ukuntu aba mu buzima ubwo aribwo bwose iyo hagize igihinduka yes uragira muri iryo shure uratanguye kwiga nibaza ko twatangura ivy'umuziki rero navyo bije gute ko tubona uri umuvuzi mwiza wo kuririmba twabona uririmba neza cyane hari nabo ndetse bakanura banaririmba musangiye umwuga ariko benshi urusha tubwire rero ivy'umuziki rero ngaho igitega ku ishuri ry'abatabona nahasanze abacuraranzi hariho uwitwa Vianney Nzigamasaho Vianney yita Vishu Peace and Love hakaba n'uwari yitwa Bosco hakaba na Igete abo bose bari mu mugwi Peace and Love ariko ico gihe twari mu mugwi imwe bita Rumuri abo rero bantanguriye kuko nasanze bavuze ibitari hanyuma jewe nararirimba abo bakavuza ariko mu nyuma mba mu byo bamvugiriza nanje inja mu byo kwivugiriza aho rero kuvuga nari ntanguye kwiga amanota abo bavishu rero bagiye baranyereka amanota ya gitari nigishwa n'abantu benshi kuko suri yashobora kunyeokipa ariko uwoshoboye kubaza akambwira naramushimira hanyuma mu nyuma nkabaza no yundi gutyo ncange ndandevuriwe yego kuvuza gitari no kwiga amanota si ibintu wabona nivyo bakwigisha ati kora uku umva ko biruhije vyagutwagiye kingana gute kugira ngo bifate nta gihe kinini byantwaye kugenda bifate kiretse gusa yuko igitari kigizwe n'amanota menshi hariho ayintango niyo novuga namenye mu gihe gitonyi muri icyo gihe gitonyi naco ni nka note izi bita do fa sol game ya do fa sol iyo narayimenye ku buryo harageraho nivugiriza indirimbo yiwanje jewe nyene nakunda kuririmba ico gihe hari izindi zitashobokera kubera ko wasanga zimwe amaminere ni ugasanga ni indirimbo irizigizago ku ntigoye izo sinazihatira ko cyane ahubwo nihatira ku ndirimbo yitwa ko yoroshe hariho ubona twakunze kuganira cyane umugenzi yitwa Sebastien niwe na cyako nkamubwira ati
ndabira indirimbo iyo bayoroshe novuza ibyo nibyo byagiye birampa ingoga rero kuzomenya n'ibindi bikurikira. uretse gitari hari ibindi bikoresho vy'umuziki woba harahigiye uno munsi uvuga ati ndabimetiriza neza ndabivuza neza? Turetse gitari hariho piano kuri iryo shure, hariho na batterie fabrication locale, hariho na accordeon, hariho n'imyironge. Imyironge imeze neza cyane apana ya indi tumenyere mu Burundi yirenga, yari imyironge yari yanditse ko made intari nuko yava hanze yose narayiciye ko nta gicurarangisho na kimwe ntaciye ko muri byose. Ariko rero kugira ngo imbe mu specialiste kubw'ico gicurarangisho nivyo byagiye biragora kubaza nk'ipiano sico kimwe ya gitari ngo nje kuvuga mu buryo bwo kuvuza kubera ko piano idasaba umuyaga nkuba icyambere kuko niyo yo bihari atamuyaga nkuba amapire nayo ntibaze ngo bavyoroshe hari ibintu basanga bikonsoma cyane ariko gitari ushobora kwicarira munsi y'agati ukivugiriza hageze ko shikira kimwe cy'umuriro ucomeka nabyo bikaca biba byiza ariko watanguriye kuri kakandi nyene ikaba yabaye. Igitega rero urahiga ivyo byose yaba ivyo bitari n'ibindi ugira tubwira umuziki uri kura wiga naho bavishu turaza no kuronka nakanya kubagarukako. Uhamaze igihe kingana gute aho Igitega? Igitega narahamaze imyaka irenga 10 kuko ryari ishuri bariga gusoma no kwandika no kuvuga warahera mu wa mbere ukashika 6e hari indi myaka wategeza kuca wiga kubijanye n'imyuga ivyo byose ni kuvuga nahavuye imyaka 10 irenga. Yes, navyumvise mu rugendo hafi rw'imyaka igera ku 10 ari Gitega yiga ivy'umuziki. Nibaza ko mwavyumvise reka azara naducishirizamwo indirimbo wibuka ya mbere watangiye kuvuza ukavuga ati nayivugije neza n'imino yanje ndanayiririmba widucishirizeko. Akaririmbo kambere natanguriye kuvuza jewe nyine nivugiriza ni kera cyane kabisa. Hari ukuntu rero kubera ko umuntu ajana n'ibihe hari igihe utasura kwibuka bimwe kumbure novuga byari iby'intango ariko kacushaka kumbure kugira tumeze neza tugezweho kumbure n'umuntu yokumviriza ariko kijya gihe nari navuze yuko nivugiriza amanota makenye abaho yoroshe nyene nahereye ko kwiga ariko unumva umengano basubiye inyuma ntaco kaducishirize ko ugerageze mu masegonda make. Soma kari ajayo mbele yetu ni nani atakayefika hili kumuchezea Yesu na imani yake atakamali walikufa mateso makali ajayo mbele yetu ni nani atakayefika hili kumuchezea Yesu na imani yake atakamali walikufa. Bwana Yesu nisaidie ili nisije nikapuka na wewe na imani yangu Bwana nikamilishe ili nishimame imara. Iyo rero ni ibyo muri ibyo bihe ego niyo muri ibyo bihe ariko rero numvise hariho minere nashizemo ngaha buryo bwa mbere ntari nashiramwe nayo nashiramwe. Yes, uravyumva ibi nivyo mu ntango hari nuko yagiye arakura muri uwo muziki nubwo yagiye abijaniranya nuko kuntu yafise ubumuga bwo kutabona ariko rana ko ibintu vyiza cyane yafise aho yigejeje. Twatembereye aha mu rugo iwiwe ndetse afise n'umuryango
reka tuje kuri kino kibazo c'umuryango mbere yuko tuza kuja ahageze rero muri vy'umuziki ndetse n'ivyo yifuza kugerako mu myaka iri imbere n'ivyifuzo muri rusange vyaho yogeza umuziki wiwe ndetse n'iyindi migambi yose afise. Gentil, twatembere tubona urubatse n'abana, dushaka tuje kuri ubwo buzima ingene wamenyanye n'umupfasoni wawe. Umufasoni wanje turubakanye n'ivyo dufitaniye abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Umukobwa yitwa Irakoze Kentia, umuhungu nawe Tiranzi Kefa. Ukuri twamenyanye rero mu cance wanje, jewe nakunda gusafiri, no kuvuga nakunda gufata ingendo. Mvuye Igitega naja mu Kirundo, nkaja Ngozi, Muyinga, aho hose n'abankurikira y'abagenzi. Hariho naho nagera hakaba hari iyo nshuti. Rero uyo twamenyanye mu Kirundo hari abakuzine nabo nsanga yibera mu muryango iwacu muri abo bakuze. Cyo turamenyana, niyo twatangiye kuganira rero. Ariko kugira ndamutware burya haracikira ngo bitari gito nabyo. Yes, numva niho mwamenyaniye. Kuresha biragoye ndetse n'abasanzwe bafise n'uburyo banakwije n'ivyo bihimba byose tuvuga ndetse atawe umugubu n'ubu bafise usanga bibagora. Hari n'ibyo bita gutera amapoto canke bakakwanga. Ntabwo wari waragerageje ahandi ku buryo nabo bigeme bavuga bati oya Jesse ni kwikoza umuntu agenera umuga bwo kutabona. Ku by'ukuri ibibazo mwene ibyo iyo watamuye gukunda ntibibura. Haraba ibibazo bitari bike turetse n'abashobora kubivuga mu ntamatama naje ubwanje baraza bakabinyibwirira kushika bambwiye ati eske Gentil wewe kugira ngo ukunde umukobwa wahariya mu Kirundo y'Ubujumbura warabuze umukobwa mwiza. Wewe yabinyibwiriye uko nyene ariko nanje kugira ngo numve kumbure ico yoba anena uyo wundi nagerageje kwifatikanya nawe kugira ngo numve basi objectif yiwe ko yumvikana. Ariko nasanze objectif yari karambwira ntabwo yari gutuma ndanamuheba ahubwo byatumye ndanamukunda ahubwo. Yego. Ariko gukunda umuntu ntiwanamubonye uramwumva gusa muvugana urukundo rwaje gute dusangize. Yego burya aho rero hari banga kubona ibyo byo ntabirimwo mugabo gukunda nako rero jewe mu bisanzwe ndakunda umuntu ni kuvuga yakira ubuzima bwanje ni kuvuga antahura uko ndi burya nagenda kubwire tufate turi kumwe nkaho nkabona ukuntu tuganira nkabona ukuntu unyori antakumbure turiko turagenda ubwo nyine mba natangiye gukunda ndagukunda rero bivanye na comportement ziwawe kuri jewe si ibintu bisaba ko urabisha amaso ariko ni ibintu uko muganira n'umuntu uko mugendana niko utera ubona no kuvuga uramubonamwo ibisantima muri wewe ugaheza ukavuga ati uyu muntu kabisa n'umunyamahoro. Ego bitandukanye n'abandi nagenda bona dushobora kuba turagenda tugeze nk'ahantu nk'agasantre hari abantu akacambwira ati ni wije umva candekura ati ni wijane ati wombona ndagufasha ukuboko yo hava umva nkuyo atani ibindi biranakurikira mba numva ko tutari kumwe. Nta gihe wumva wacitse intege uvuga ati ivyo rukundo si ivyanje n'ubundi mbona nabo nkunda tugeze mu bantu basa no ko banyihakana badashaka kunyikoza ukumva uracitse intege yuko ndetse no kubaka bitokuzamo. Yewe burya rero ndakubwire kuri kose ibyo gucika intege ntibyari kubura mugabo rero inkomezi nari mfise cyo gihe nukuri kose sinokubwira ati ngo byari bimeze gute nagenda kubwire mu bantu batatahura umugambi wanje wo kubaka harimo n'abantu bagaragara kumenga baraciye ubwenge ariko ntibakomprena ntibavyumva ko bishoboka ariko nanje mu kubereka ko bishoboka narabaganirira nkababwira ati ibyo muyumvira ko bidakunda bikunda bivanye kuko je sinategura urubanza ruba kurya umunsi umwe gusa nategura imbere yaho bikurikira ko ntuzabimeze bijya byo ku munsi umwe ndetse nabiharura ko ata consommation nini ya cyane byotanga kuko nabona ko imbere yacu niho hari kazoza turetse kurya munsi ariko bivanye n'ivyo naranabisengera nagenda kubwira ko namaze umwaka wose nsenga mu gusenga kwanje navuga ati mana uze umpe
umufasha agukunda, umufasha asenga kandi akubaha. Ibyo nabivangatiranye no kuba n'inzu yanjye ari kirubakwa, ni kuvuga umwaka wose waraheze rero ndi muri amasengesho, kandi ndagishimira Imana kuko yahavuye igikora. Mariage yagenze neza cyane, urubanza rudasanzwe. Nagenda kubwire aho twari tuba icyo gihe mwijenda muri Bujumbura Rerare, twari mu association karaho, ni naho urubanza rwabereye, ariko twaciye tumanuka ngaha muhira kubandanya ibikurikira. Ibintu byari bimeze neza ku buryo atakunumbano bisigura, kiretse gusa ko byagaragaye ko ari Imana yonyine yabikoze. Ari Imana yonyine yabikoze. Turumvise ibyo tubwiye, ndetse ni buhamya canke ni nk'intahe uracishemo ko wanubatse inzu. Reka rero tuje kuco umuziki umaze kukugeza ko, natubwire nimba niyo nzu yavuye mu muziki kugira uno munsi. Mu ntango subira inyuma gatonye inkuru y'umwana isubira inyuma, ni ukuvuga aho Igitega narigeze kuharonkera ikiraka cy'umuziki, aho twari mu kigo c'ababikira c'abavenere bita abuzuriza amana, aho bita quartier Rango. Ico kigo rero turi kumwe n'umutamara aho yitwa Yohani, nawe nyene numu artiste nyene arakunda umuziki. Twavuye turonka akazi ko kuza turakompoza indirimbo z'Imana, twigisha abanovisi canke abaspirante, abatari harimo n'abari bamaze gushikira ibanga ry'ubikira. Bari baduhaye teme dukorerako kubijanye na composition. Hariho n'amainstrima, amapiano, amagitari, n'izindi instrima ni tubo twazikoresha. Ico gihe rero ndibuka mu mere generale yarambagije kubijanye n'agahembuke wanje. General amubwiye ati ndafise projet nipfuza kugerako, nayo si yindi nuko nifuza ko no kubaka inzu. Aca yumva ko ahubwo yozarambikira amafaranga. Ico kintu aragikora kabisa, acaza arayambikira. Sinuvuga ngo ayo yambikiye ngo niyo yayubatse, ariko yarashizemno n'uburyo bwiwe bwo kunyunganira, kuko nabandi yarari bakorera tani ico bariko barakora kubijanye na muziki. Yego, ubu rero umuziki na Gentil babanye gute? Ni umutunze cyangwa ufise n'ibindi bintu ukora? Umuziki wo mu Burundi umuziki kabisa ndabona urabitwengeje. Umuziki wo mu Burundi ntushobora gutunga umuntu mu Burundi. Sinzi nk'abandi bashobora kuba bafise iyo témoignage, ariko jewe kubyukuri ndetse no kubesha ingufu natanguranye umuziki siwo nkifise bo. Oya, insane wamaze kudebukirwa gatonye, ariko ni hamwe gusa ikintu umuntu akunda dushobora kugiheba. Nayo handi uko natanguye ndabona ko atari ko nkiri ubu. Ariko watubwiye yuko aho Igitega wari uri wigeze kuba uri kumwe na ba Vishu nabo banyakwigendera ba Bobo na Bayigete. Turabona harimo abateye imbere. No munsi uvuze ko umuziki totunga umuntu, nebaza ko Vishu mutovyumvikanako. None ko mwigeze kuba mubana muri iryo shure, hari byo mwigishanije, nta na rimwe arakwiyumvira ko nk'umuntu mwabanye. Mbega wewe canke nurafata umunsi n'umuvuga ati ngenda murondere Vishu nk'umuntu twabanye agira icyo amfashije, kuko wewe umuziki uramaze kumuteza imbere? Yego, kuvyukuri mu bisanzwe bavuga ati ubandwa ni wabanduroye. Si wari kundondera ujya nije nari kumurondera, kandi cyo osubwe ko ntagikoze, naragikoze. Naramurondeye kandi apana rimwe apana kabiri, ndetse napenye no kubarondera bataraza gukorera ine Bujumbura, bari bakiri mu Ruyigi. Ivyabo rero nanje singikunze kubivuga cyane. Ni kuvuga icyo nabonye nicoce gusa, ugushaka ko twokorana cyane nkaja mu bandi. Icyo gihe barabiyaga nyene mu ntuze mu biyago, barabiyaga bakambwira objectif y'umuziki, ariko nasanze rero imvugo atari yo ngiro. Yahavuye akorana rero ahubwo n'abandi, umuhoramo babona abandi bakorana, kandi sikuvuga yuko abagendana mu bwo gutabura nabo batari bashoboye, ariko yabayeshwa yiwe nyene bica byigumira uko nyene. Ivyo nyene aho ubona uvuga ati umuntu twagendanye twasangiye akabisi n'agahiye, twabanye mu bihe bigoye, ariko ukabona ntashaka kukwikoza, ntihari ubwo bigutera agahinda bikanaguca n'intege, ukumva umuziki wona wanka burundu. Oya, kubera ko je ari ikintu kiri muri jewe, siwe yotuma umuziki ndawanka cyangwa ngo bince intege.
ahubwo nabonye ko umuntu wese afise ama chance yiwe igihe ciwe c'umuntu kibayeho nta nuwo gisubiza inyuma yo caramutse kiba ni kuvuga we nyene ko byagenze niyo mahigo yiwe je nanje uko ndi ubu si nobigaya cyane kuko nimba ntariko ndagaragara nk'umuntu atembere cyane ku by'umuziki ariko ndateye imbere mu bundi buryo bujanye no kumenya Imana no gukurira muri we kuko urazi yuko niyo woba ufise ubumenyi butagira uko bungana ukaba ufise amatunga ukaba ufise kiniki ariko biravugwa yuko utari kumwe n'Imana canke ibyo wogira byose ubona yuko Imana iri kure yawe hari ikihe byose bayibaye impfa gusa birumvikana vyose tubishire kuhoraho ariko nibaza ko ubwanyuma muheruka kuvugana hari ibyo mwari mwarapfunditse nubwo atabishize mu ngiro ni iki wibuka cyane mwaganiriye cyane agwaye n'ikizero uvuga ati jewe ndazi ko ntambwe amaze gutera arashobora kumfasha ni iki cyanyuma wibuka muheruka kuganira ikintu cyanyuma nubwo duheruka kuganira kuko ntitwanaganirana cyane ariko iyo mwo barabanza bakaja mu ruyigi twe dusigara ku ishure n'imbere yuko duheza ku ishure tahima tukagiranira imigenderanire hari imvugo yagaragaye yuko ku by'ukuri ibyiyumviro byabo batubwira byahindutse kandi iyo rero umuntu amaze kufatiye ingingo mwene iyo nta kamaro ko umuntu tumurondera hanyuma teterajewe hariho nabandi twari ku muco gihe yabarondeye bajya bavisho ariko batigeze bamwakira yes reka ibyo tubive ko tubandanye kandi gato turaza kwinjira mu migambi wo bufise hari vyifuzo n'imigambi ndetse uvuga ati ndifuza kutaha nkoziki ariko banzu ducishizemo kandi mu ndirimbo zawe zindi maze kwiyandikira avuga ati iyo mpagaze imbere y'abantu nkayivuza ndumva merewe neza ducishirize ko gato ego hari akaririmbo nise sitaki kuolewa nukuvuga sinshaka kurongogwa uca wumva ko ari umwigeme yabivuga je ndaririmba ako karirimbo rero na karirimbo kamaze igihe kinini cyane ndagakompoje ketse gusa ko ntari bwaje muri studio kugasohora kuko urazi ko muri studio bisaba amakashi bisaba amakashi ariko natwe urumva turonse amahera kumbure nayo kwifashisha kuri uwo munsi gitaro nka yaja muri studio ariko nta byatumye ntikibagiye ko nagakunda reka tukavuze mu buryo bwa live mama muzazi neno uliye nielezea na kuwacha shule ili niolewe na ule babu na ukitazama umbo langu naye samahani mama kwa hilo haliwezekani usitazame pesa au tajiri anao tieni mbele wema wangu mama nisamee mzazi nisamee mama sitaki olewa kwa yule ni kama baba yangu nisamee mzazi nisamee mama sitaki olewa kwa yule ni kama baba yangu usitazame pesa au tajiri anao tieni mbele wema wangu mama unakili hayo kwa ajili ya ukosefu kumbuka wakati baba kufariki akaniacha mdogo ukanilea kwa ukosefu kwa leo natamaliza shule ndio nasema niache shule mama eti nioliwe na mtu sawa baba yangu kwa ajili ya
usitazame pesa au tajiri anao, tieni mbele wema wangu mama, nisamee mzazi, nisamee mama, sitaki olewa kwa yule ni kama baba yangu, nisamee mzazi, nisamee mama, sitaki olewa kwa yule ni kama baba yangu, usitazame pesa au tajiri anao, tieni mbele wema wangu mama, tazama mama, oh tazama mzazi, bwana yule ana wake wawili na watoto pia wakunizidia. Mapenzi ya kweli ni kupenda na mumpenda naye akakupenda, ukamliwaza naye akakuliwaza, usitazame pesa au tajiri anao, tieni mbele wema wangu mama, nisamee mzazi, nisamee mama, sitaki olewa kwa yule ni kama baba yangu, nisamee mzazi, nisamee mama, sitaki olewa kwa yule ni kama baba yangu. Asante sana, asante sana. Wow, ni vyiza cyane, biraryoshe. Nako ndavuga rero mu ndirimbo zawe wiyandikiye bigenda gutire wandika indirimbo nk'iyi, usanzwe ugendana umugabo bwo kutabona, mbega urandika cyangwa bigira gute? Uburyo bwo kompoza umuntu ashaka kwandika canke ugakompoza utandika byose birashoboka, kumbura umuntu ashaka kwimva ati niwe kwandika utatabona. Nagira mvuge gatonye kubwico, ni kuvuga metode yo kwiga gusoma no kwandika, écriture y'abatabona bayita braille. Ni kuvuga urandika kuri kwamye hanyuma ugasoma, gusa cyo twotahura nuko ni yindi metode, ni kuvuga gusoma urakora n'intoke ukumva ivyo wanditse. Hanyuma nyene iyo utakoresheje rero mu kwandika, kubera ko nizo mpapuro canke ibyo bindi bijanye, kuko hariyo ikaramu y'abatabura no kwita poinso canke akandi kapare bita tablet, hari gihe ushobora kubibura, ni kuvuga ushobora kuba bigoye nyene no mu Burundi nta nubwo biboneka nibikoresha iva hanze, ariko ucukompoza ufata ku mutwe, burya memoire burya nayo mu mutwe irakaze gose. Yego irakaze cyane. Mwavyumvise ni indirimbo nyinshi afise ziryoshe, ziniza abayagira duhitiramo kugira ngo ashobore kubumvisha. Twari kuvyura bayimwe no munsi yavuga ati bakanaka ntibigeze banafasha, nubwo twe twarakuranye twigira mu muziki ndetse bamaze no kwiteza imbere, bisa nuko bigaragara. Uyu munsi rero tugiye kuvyifuzo n'iki n'ivyo ushaka kuzogera ko muri kazoza, uri kubgawe intumbero za ufise uvuga ati ntarabiye kuri bakanaka, ntanateze uriya ko azomfasha, nifuza kugera kwibi ariko nkoresheje umuziki wanje. Ibyo nifuza kugira ko hari ibyo natanguye no gushira muri pratique, ibyo byose reko nategeka kuvyiyumvira maze kubona après yo kwiga nkaronka certificat, gushika uno munsi nta wize uvuga no gitega wiga canke hari n'ahandi waraciye? Hariho n'ahandi nagenda cyane ndiga, narose na certificat ijanye na muziki Ingozi, twari muri association reke Bujumbura ku Gasaka, twararose hari information twagiyemwo twiga ibijanye na twako turiga mixer. Ni mixer yari yabonetse vuye mu Bubirigi, iyo Saidi Braza yari asanzwe ari, hanyuma iradushikira turaja mu vyigwa rero bijanye n'iyo mixer. Ndibuka baraduhaye ama certificat ku bijanye na muziki, ariko rero gushika no munsi habaye certificat cyane mu ma projet umuntu yifuza gukora, nagiye ndabona gutera imbere kwanje kuri kure nk'ukwezi.
ni kuvuga nabona ibyo jewe ntashaka kuburyo rero gushika no munsi ya occupation nimwe mfise ariko rero nahavuye ngira iciyumviro cyo kuvuga ati reka ngiye nshireho iradio ni sekesete FM sekesete FM ni sekesete kwa tadicho bisigura kumbura ni mfunyapfunyo y'ijambo shakashatsi n'ubushakashatsi rero twagiye turagira duhanahana ivyiyumviro bamwe n'abandi cyo twipfuza ko twoshiraho iyo sekesete FM rero hari ibisabwa kugira ngo sekesete FM ishobora kubaho kubera ko byose bikorwa mu bushakashatsi nahavuye ni nkora aka pareil kari sous forme ya mixer fabrication naka ampli kafise aho ushobora gucomeka ama microphone ashika nka 5 kafise inzira ya flash ni kuvuga karakora nyine byo mixer ishobora gukora ikabishikira kometere ariko nakazodufasha kugira ngo sekesete FM ishobore kuba yosamirana ni mu buryo bwo kugira ngo ndonke occupation ego gironke occupation ariko unifuza gutera imbere ni Bukimon TV ikurikiranwa n'abantu benshi si hano ngaha nyene mu Burundi kwisi yose barayikurikirana ariko hari umuntu ashobora kubavuga ati ndifuza gufasha Gentil ndamutorahe adresse yiwe yuzuye ego kumbure woshaka kuntora nyene yoshika ngaha mu Kamenge quartier Songa 9e avenue numéro 227 canke aka telefone kuri izi numero 79 971 456 canke 61 213 901 901 yes mwavyumvisa aho mushobora kumusanga tugenda rero dusozera hari bimwe bisa no ko bikugora cyane ndetse n'ivyifuzo vyawe iyo wumvise abantu bagihorerwa indirimbo zawe ndetse n'abandi bagenda barakuvuga hirya no hino ti yamara Gentil nimwe mu bahinga mu muziki hari cyo nawe wifuza ukavuga ati mana isi yaba nabona ibi byo bintu vyakira gute kubutabona ibikorwa vyawe gushika no munsi nakubwiye ko namaze kuyakira ubu ntacyo bikimbwiye ni kuvuga ariko si kuvuga yuko ntashaka kubona nyene kuba mbona ni byiza nabyo byo mimbara ariko sindavyiha ntegeza ko byakira uko nyene ibikorwa byanje nabyo kuba ntashobora kubibona ariko nagenda kubwire kubibona cyangwa kutabibona gusa gutera imbere ntibiyesaba gutera imbere mu mpaka umuntu ababona n'umuntu atabona uramumba mu bihugu byo hanze hari abakora mu buzima entreprise atandukanye batabona hari abaminisitiri ndetse ni kuvuga ni mu Burundi gusa cyangwa dufate ko ari nka Afrika umenga iramaze kuba ingwara umuntu yagize ikibazo cy'ubumuga cy'umenga ubuzima burahagaze ndetse aho usanga bamwe basikara bita kumenga ngo nibimuga bikabizwe yuko ikimuga ari inkono yamenetse tegekora ni kuvuga umuntu amaze kugira ingorane z'ubuzima bacamufata nko kumenga no gushiburira hariya kujya nyine kw'inkono ariyo bita ikimuga ariko umuntu kubyo atari kimuga ahubwo ari umuntu agendana ubumuga bwo kutabona canke ubundi bumuga bari bwose mugabo abagifise ico aterera igihugu haba mu vyiyumviro ndetse no mu bikorwa ego ariko Gentil harubwo ushobora kujya mukavuga ati mana ni segonda na rimwe urimpaye ikintu numva nifuza kubona nubwo noce nsubira gusubira kugendana ubumuga bwanje bwo kutabona ni nk'iki wamuzo tuvuga ati iki mana yo nkakibona gusa segonda rimwe ndumva washimikiye kubona yego kutabona birababaje kubona ni byiza mugabo hamwe wobona mugabo utashobora kubona imana ukitwa ngo urabona ariko utabona imana icyo nacyo kibabaje gusumba njanye basi kuno mfuma nigumira uko onizo segonda zo kubona basi ndazibure ariko nkumva ko imana inyegereye ndi hafi yayo burya kugira amahoro yuzuye no kuba kumwe n'imana urashaka kubukanura ukashika aho ushaka ukinezereza ukumva umengo urafise amahoro ariko ni amahoro y'ibihe bitonye ni kuvuga rero kugira umunezero ukumva ukubona nyako kuri mu mutima ari nabyo novuga ati imana inkomereje aho nyene byo nsumbira ivyo bindi byose yes ni kiganiro inkurushure kuri Bukimon TV tukaba twagendeye Gentil mbere ko dusozera aragira ubutumwa atanze aha societe muri rusange yaba abagendana ubumuga ndetse n'abatabugendana niyo message umva wotanga wama wifuza gutanga message ariko ntubironkera kanya uno munsi nakajyo kawe niyo message wumva
yo kuvamo muri wo kuvuga ati ngira ntanga ubutumwa? Ubutumwa numva notanga n'ubu butumwa bufatiye kuri iki ciyumviro ciwanje, munkundiye noririmba akaririmbo gatonye cyane kajanye niyo sekesete FM ijwi ry'impano, hanyuma nca ndabivuga mu majambo rero makenye nico nipfuza. On the beat imana yamaye inyumyishika ku ndoto shinga imizi samirana sangwe mu bato n'abakuze simbatara shishikara shika kure hajya sekesete FM ijwi ry'impano sekesete nisamirizi y'ubushakashatsi radio sekesete FM Voice Talent radio sekesete FM sauti ya vipaji samirizi sekesete FM ijwi ry'impano radio sekesete FM la voix de Tara. Wow, la voix de talent. Yes, ijwi ry'impano mu Kirundi. Ego. Twariko turavuga rero kuri message ushobora guha societe muri rusange canke abantu yabagendana ubumuga canke bose muri rusange. Ego muri rusange ubutumwa notanga nuko muri ubuzima tubayemo ngaha kuri ino si twogerageza kuza turacamake no kuvuga haba mu mvugo mu ngendo mu myifato. Ibi ndabivuze mfatiye ko jewe narimeze nk'abandi bose no kuvuga ngombye kuvuka umuntu akomeye ariko mu nyuma bigahinduka. Wewe rero icyo uri uno munsi ugishimira Imana kuko ejo ntawuzi uko bizaba bimeze. No kuvuga rutashimira Imana Imana ubushobozi ifise no kuvuga yotegeka ibiti n'amabuye bikaba ari byo bishima Imana. Rero wowe kubugihumeka kandi ukaba wumva ubuzima bukuryoheye muri iyo ntumbero ushima Imana, ndetse n'uwo abona bitagenda neza nawe nyene navuze yuko natashima Imana yobwira n'ibindi bikayishima. Rero ni gushima Imana muri ibyo. Hanyuma nitwibagire kwitanaho, tubabarane, dufashanye. Kristo yavuze ati nimukundane nkuko nanjye nabakunze. Hanyuma gukunda umuntu suko wogira icyo umuha gusa no kumuba hafi. Nkajewe nuko nagiye ndaba hagi haraba abanyegera bakanganiriza no kuvuga mu kujya kuganira banyibagiza icyo no kwise umubaba muri jewe. Gentil ariko atuganira muri rusange kuri kariyere y'umuziki n'ubuzima asanzwe abayemo mu kiganiro inkuru shuri. Ariko mbere ko dusozera aho twatembereye mu babanyi biwe nabo tugira tubaganirize twumve ingene babanye na Gentil vyose ni muri kino kiganiro inkuru shuri. Yes, tubandanye no tuganiriza ababanyi ba Gentil, ariko mbere ko tujya ku babanyi muri rusange hari uwo basanzwe bubakanye nyina w'abana ba Gentil. Tukuramutse mahoro ndetse n'idondora ko arakurikirana ibiganiro bya Booking TV. Nitwa Ntabona Divine. Divine niwe mufasoni canke mutambukanyi wa Gentil, aho twari doje ndetse kuganira nawe. Divine, Gentil umuzi gute? Neza cyane. Umwana yitonda. Ego. Gentil mwamenyanye gute mu majambo make? Twahuriye mu Kirundo, novuga ni nk'Imana yatumye tumenyana. Kuva mumenyana Gentil akwegera ahubwo ati Divine ndagukunda. Ego cyane. Ego. Kugira ubu Gentil mubanye gute rero kuva ico gihe kugera n'ubu kugeza aho muvyaranye n'abana? Eka tubanye neza. Hagiye wigeze wumva wacitse intege uvuga ati n'ubundi kubana n'umuntu genda no muga bwo kutabona ukumva ucitse intege? Ego mu ntango byarangoye ariko ndasenga Imana nyene irabimfashamwo ndamenyera. Kugira ubu ubona Gentil bamwakira gute mu kibano? Eka mwakira neza. Yes, mwavyumvise rero uyu akaba ari umufasani wa Gentil ariko atuganiriza ingene basanzwe babanye n'umutambukanyi wari we Gentil. Reka tubandanye turondera no mu babanyi biwe twabonye ari benshi cyane aho twamusanze none tubwire ingene babanye na Gentil.
nababwiye ko turiko turatembera ababanyi ba Gentil, reka dushike kuri uno musore nawe atangure yidondora bariko barakurikirana ibiganiro vya Booking TV. Jene Ntabona Fabrice ndumubanyi wa Gentil. Gentil umuzi gute? Gentil ndamuzi neza kintu cerekeye umuziki ho hararenze, araturyohera ibihe vyose. Cyangwa twagize irungu turamubwira akatuvugiriza twumva ko bitunezereye cyane. Ntihabigiye mu mwinubira ntiyakubwiye ngo mfashe iki kumva nko muravuze ngo kuya nabaragorana Oya ahubwo twaramaze kumutahura ahubwo bwa mbere no byatugora. Kubona atabona muko murajana mu barabara nawe umufashe ukuboko bwa mbere vyaragutera isuna ariko umaze kumutahura ko yavutse nkawe amabikaza mu nyuma uramutahura gose ubu nibisanzwe tubanye neza gose. Nigiki mubona Gentil wa Mariye hano muba muvuga ati kumubura kabisa no kwibwa cyane cyane ku kintu kirekeye umuziki nk'iyo tugize irungu tutamubona canke yagiye nko kwishengero turumva ko tubuza amahoro bakabonetse akatuvugiriza tukumva ko turyohe. Yes tugushimire. Naje ndabashimiye cyane. Yes mwavyumvise Gentil adahari irungu riba ari ryinshi hano mu rugo hasanzwe baba kuko ngo arabataramisha cyane. Turacyarondera n'ubundi umwe atubwire nawe ngene Gentil amubona nico wa Mariye hano. Yes bakunze kuvuga rero yuko isase riva ku cuma aha mu rugo kwa Gentil turi kumwe n'umwana wiwe yitwa Kentia. Nawe indirimbo ziwe azizi zose ndetse akafise n'impano yo kuririmba. Kentia musa Uriyawe afa naombega Uriyawe afa naombega afa naombega iraheze. Wow! Yes naona hira numara mutoya cyane ariko urumva yuko amaze kugira ubwenge ndetse n'ivy'umuziki amaze kubimenya ariko abikura impano yikomora kuri se wiwe akaba ari we Gentil. Twatembere rero hano kwa Gentil mu rugo twasanze n'abana benshi bazi indirimbo ziwe zose tukibaza ati ibintu bigenda gute Mbamubaza ko ndababesha reka muriyumvire barimba imwe mu ndirimbo ziwe. Bana ni sawa? Sawa. Ngo ngo muririmba indirimbo za Gentil ukamenga niwe. Nivyo? Yego. Muturirimbire imwe twumve. Nsame mzazi sitaki kuolewa kwa yule ni kama baba yangu. Nisamee mzazi, nisamee mama, sitaki kuolewa kwa yule ni kama baba yangu. Yes mwavyumvise nimwe mu ndirimbo za Gentil bana barazimize wogira ngo ni Gentil ibereye mu mihogo yabo n'abana bahimbaye. Reka fata kanya ndabishimire kubona mwahisemo Booking TV ikiganiro cacu arico canyu inkuru shure. Ushobora kuba nawe ufise temwanyaje canke intahe wifuza gushingira societe canke intahe wifuza guha ikibano muri rusange. Booking TV hari ku bwawe ushobora kuturondera kuri zino nimero maze nawe ukagira ico usangije nk'inkuru canke amateka yawe yakahise. Tutibagiye ko nawe wifise ufise ico ushobora gufasha utotinya gufasha mwene aba tuba twagiye dutemberera bafise ivyifuzo vyabo. Ikiganza kidafumbatura naco ntikigira gifumbata. Gutanga n'umugisha ntuvyibagire dufashanye maze dusigise neze neza izofashwa natwe nitwe tuzoteza imbere biciye mu gufashanya. Fata kanya ndagushimira wowe wese wasema gukurikirana ibiganiro vya Booking TV arico wifuza kutubaza ushobora kuturondera kuri zino nimero. Ciao ciao. Mwakoze gukurikirana ikiganiro inkuru shure gica ku muhora wa YouTube wa Booking TV. Twandikire kuri izi nimero nimba wifuza gushikiriza intahe yawe canke kwamamaza ibikorwa vyawe. Gumana natwe kuri Booking TV.